nta komine nimwe canke intara yotera imbere mu gihe yigumiza ko umwimbu n'ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ndwi iheze ari kumwe n'indongozi zikorera mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji kubwiwe ngo ikomine canke intara bitera imbere ari uko hinjira amafaranga y'umwimbu avuye ahandi. Urongoye ikigo BBN kisuzuma ubuziranenge aragabisha abakoresha inzoga z'ibitoke abakora nako mu mahinguriro bakoresha inzoga z'ibitoke ko irizoba ridakurikiza ibipimo vyemewe n'amategeko kugera kuwa 19 damukiza uno mwaka rizoca ryugagwa. Hakaba hari mu nama n'abakorera muri ico gisata kuri uyu wa kabiri muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa nari mpejeje kwibabwira umukuru w'igihugu abona ko atakomine canke intara yotera imbere yigumiza ko umwimbu yabivugiye mu nama mu ndwi iheze n'indongozi zo mu bushikiranganji bw'ubudandaji. Evariste Ndayishimiye akaba yasiguye ko ikomine canke intara bitera imbere ari uko hinjira amafaranga avuye inyuma hadandajwe umwimbu. N'amasanamu dukesha bagenzi bacu ba Mashariki TV. Gutahura twese dutahura yuko itunga riva mu mwimbu. Ivyo nagiye ndaraba ku bindi bihugu byose umuntu adashora ntashobora kuvuga ko afise itunga. Ni nkuko mw'ikomine nimwaba ivyo mwimbura byose bishorerwa muri iyo komine gusa mwishorera ntimushava ngo ikomine yarateye imbere. Ikomine izotera imbere ari uko hagize amahera ava inyuma ya komine akinjira muri iyo komine. Iyi province izotera imbere ari uko hariho amahera avuye inyuma y'iprovince akinjira muri iyo province, kandi atari amahera y'imfashanyo, amahera abaje koko kubera umwimbu wabaye. N'igihugu rero niko kuko n'igihugu nikizova giteye imbere ari ukuguma twishorera hoho ni nkuko ukura amahera mu kubafu yashira mu kurya. Turiko turaraba twasanze mu Burundi iryo tuga ryacu riguma rizunguruka gutya muri twebwe nyene nta na hamwe gushikaho bahemvye n'umufonctionnaire bakamuhemba amahera agakura kuri yo agatanga ikori gushikaho duca twandika yuko ari inyungu twarose rosette yavuye mu kigega agenda bahemba umufonctionnaire acatanga ikori kuri yandi nyene tugaca tubona ko ari amahera mashasha yinjire mu kigega. Murumva uko kwihenda twebwe nyene amahera yarasanzwe mu kigega abaye rosette. Inzu zigera ku 600 z'abanyagihugu bo ku mutumba Gasenyi Nyakabondo ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura zarabomowe n'amazi y'imvura mu gihe abahaba batemerewe gusanura inzu zabo kubera bari mu kibanza kiraho leta ikeneye. Basaba gutunganirizwa mu bijanye no kuronswa imizibukiro. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Mwaratubuze nane kintu na kimwe muri ko mudufashamo none tuzoguma uko nyene tuba mu nzu zitagira intu z'imyango. Ubu tubayeho mu buzima atakamaro bumaze. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbuzi muri hegitari 160 bavuga ko batagira uko bagira mu gihe amazu yabo ariko asambuka kubera imvura. Basigura ko inyuma yo gusansumwa harungiswe uwundi mugwi n'umukuru w'igihugu kuraba uko babayeho, ariko n'ubu bakaba bakirindiriye gutunganirizwa ku bijanye n'imizibukiro. Inzu zarabomoce ntutigira aho tuba, inzu zarahenagurisha, ahubwo mwebwe ni murabe ukuntu mwodufasha kubera twemereye ko muduha imizibukiro mugabo ntayo turiko turabona. Narasanuye irya mbere irabomoka n'ubu yasuye kubomoka.
ubu tubayeho mu buzima atakamaro bumaze kuko ntacyo dukora nta marondero dufise twaba turondera ariho kuko n'inzu imaze kuboma kurumva ko ataburondero bufise musanze inzu yarabomotse n'ivyo mwiboneye dusa n'abantu turindiriye mu gihomoke kandi imvura iguye turagira ibibazo cyane ko abana bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye canke natwe tukakasiga ubuzima. Basaba umukuru w'igihugu kuraba icokorwa bashobore kubaho nk'abandi barundi. Cimbere umukuru w'igihugu ati nukuri bene gihugu baramerewe nabi murabe ukuntu twobafasha baze mu nzu zikomeye. Twebwe icyo dusaba nuko nukuri bo dutunganiriza bakaraba bakakura ibintu mu nzira kubera aho ibintu bigeze no munsi turabona ko dushaka no kwasiga ubuzima canke n'inzara ikatwicira muri bino bibanza turimo. Mose ndacayisaba arongoye umutumba wa Gasenya Kabondo agashimangira ko abanyagihugu bamerewe nabi kuko amazu menshi ariko yatimigaga ayandi ariko arasidagurika. Amazu bamwe bari babayemwo yaratangwe kubomagurika ayandi yarasimigaga mbere harageze igihe abene gihugu agashavuka batera baravuga gataco tuko turabafasha nk'intwaro. Emmanuel Niyongabo aserukira iyo miryango ifise amatongo ngaho muri hegitari 160 akavuga ko kuva habaye rusansuma bagumye bizera ko ibintu bigiye gufata umurongo mwiza ariko kugera no munsi ntaco barabona. Twarumiwe bahejeje kuduharurira baciye bagenda bariryamira kweri ukamengo nta na kimwe cigeze kiba. Umukuru w'umutumba yarigeze kwandikiranye n'inshobora umukuru w'igihugu aramubwira ati ibihe biragoye amazari karahenuka kubera imvura hanyuma nyine nshobora umukuru w'igihugu acarungika intumwa iza kuraba koko ko ari ivyo mugabo iyo ntumwa yasanze amazu arenga 600 amaze kubomoka. Twe tubona tuzohava dusubira tubaze itegeko rigenga amatongo angiza kandi nsubira gusaba nyene ucubahira umukuru w'igihugu kuko niwe ajejwe igihugu natwe turi mu bene gihugu arongoye nadutunganirize tubeho nk'abandi barundi kuko nta kosa twakoreye igihugu. Abanyagihugu baba ku mutumba wa Gasenya Kabondo muri hegitari 160 basabwa kuhimuka bakaba bagizwe n'imiryango irenga 2900. Arakoze Jean-Marie Mayonga. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ibiciro vy'ifungurwa bimwe birabandanya kuduga mu masoko atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura nko kw'isoko ya Kotebu iri muri zone ya Ngagara. Ikiro c'ibitunguru bitukura ubu kigeze ku 600 atakwezi kwari guheze ibiciro biri hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4 ku kiro. Abadandaza n'abanyagihugu babasumyi basaba ko leta yogira icikoze kugira ngo ibiciro bibe bizwi. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Ornera Muco. Umasoko atandukanye yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'ipwavro yahora igugwa haracira amezi 3 hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 2 ku kiro kuva mu minsi irangiza umwaka zagiye ku bihumbi 4 uno munsi zikaba zigeze ku mafaranga ibihumbi 5. Ikindi caduze ku murindi uri hejuru n'ibitunguru bitukura mu kiringo kidashika ukwezi aho hiyongeye ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500 ku kiro ku giciro cyo kurangura. Ni kuvuga ibitunguru bitukura bigeze ku mafaranga ibihumbi 6 ivyera navyo ku mafaranga 5,500 ku giciro nyene cyo kurangura. Abadandaza batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko ari ugambere vyibonekeje. Ikindi caduze mu buryo benshi bavuga ko budatahuritse ni tomati. Bamwe mu badandaza bavuga ko kare igiseke kinini barangura mu mezi 3 aheze ibihumbi 70 canke ibihumbi 80 ubu kigeze ku mafaranga ibihumbi 220. Nk'ubu akadenga tukagura ibihumbi 230. Kare twara tukagura 80, 70. Ni 3 twarakagura. Aho hari ryari? Ngo mu mezi aheze mu kwa12 mu kwa mbere zari zizimbutse. Fate akadenga kavamo ubudobo 3 canke 2 n'inusu. Nituronka abakiri. Ngo kuva mu gitondo sindasonora. Je nkizi zahora ari za 5. Mugu urabona ni 2 igihumbi n'igihumbi urabona ko batinya kuzigura. Bahitamo kuja kujya sauce tomate. Dusanga turiko turahomba cyane ibitahe idashobora guhera mu mafaranga tuko turakoresha kugira ngo twifashishe kugira tugaburire imiryango yacu. Dusanga amafaranga agumahera tugasanga tuko tujaye mu madeni. Umwe mu baguzi avuga ko ibintu bisa nk'ivyabarengeye mu gihe n'umushahara wabo utaduze bagasaba leta gufata mu minwe ico kibazo. Urashobora kuja gusoma ugasanga ibintu byarazimvye ku buryo bitangaje nta kintu na kimwe kitaduze ibeye ngaha mu isoko
uhereye ku itomati uhereye ku bitunguru nta kintu na kimwe kitazimvye. Ikintu twosaba nuko yodufasha ikagabanya ibiciro by'ibisumwa kuko hariho nk'abantu batishoboye tutishoboye ugaca usanga turagiye nko ku isoko bivaye n'umutahe wacu hariho nk'abasuma ivyo batari bategerejwe gusuma. N'intore abantu bakunze kuvuga ko zizimbutse zaraduze igiciro nk'uko abadandaza babandanya kubivuga ibiciro bitariyongera mu kiringo c'amezi 3 n'umuceri n'ibiharage. Umutanzania wa mbere uracari ku mafaranga 6500, umurundi bitarutete ubwoko bwa kabiri uracari ku mafaranga 3900, ibiharage bita kinure navyo nyene biracari ku mafaranga 3200, mu gihe ivyo bita jaune bigeze ku mafaranga 4400. Harakoze na Honera Muco. Urongoye umugwi utegura ihiganwa Isanganiro Award ku nshuro ya 12 ahamagarira abakunzi b'umuziki gutora ku bwinshi kugira bahamahigwe indirimbo bakunda ziri muri iryo higanwa. Mu gihe kuri wa gatandatu hariho hazomenyekana uwatsindiye iryo higanwa, Eric Nduwayo amenyesha ko abaririmbyi b'abarundi bari bakwiye gushigikirwa cyane kugira baronke uturusho baronswa n'iryo higano. Aziko twaheruka gushira habona iyugururwa ry'igicese gisanganiro Award, mu nyuma turamenyesha abantu indirimbo 200 ziri mu gihiganwa. Mu nyuma yo kuha indirimbo 200 haravaye kubona indirimbo 10 zisigaye muri iryo higanwa, aho twaciye tuha abanyagihugu ububasha bwo gutora izo ndirimbo biciye mu gutora abo baririmbyi ku telefone zabo ngendanwa, no kuvuga mu kwandika akanyenyeri 190 kadirisha ukemeza, nuko bacaguha urutonde rw'indirimbo zihari kuva ku iharuro kimwe gushika ku 10. Rero ukacuhitamwo igiharuro kijanye n'indirimbo wifuza ukemeza, ukabura toye umuririmbyi wifuza cyangwa indirimbo wifuza Isanganiro Award ukabihaye amahirwe. Ivyo rero twanje tumaze mu minsi ivyo biko byashoboka rero ku mihora ya Connect Leo na Limitel, kandi bigashoboka no gukunda ubu video cyo bita like canke j'aime ku video turi ku mbuga ngurukana bumenyi, aho baririmbyi bonyene bari mu higanwa Isanganiro Award bahamagarira abanywanyi bayo babo kubatora biciye kuri izo mbuga. Hasigaye iminsi mike rero kushika ku munsi wa gatandatu niho hazomenyekana ninde yatsindiye iryo higanwa kuri iryo nshuro ya 12. Rero duhamagara abantu bakoresha Connect Leo na Limitel kwijukira gutora umuririmbyi wabo, kuko umuririmbyi yatahukanye Isanganiro Award ntabakiri wa muririmbyi asanzwe tumenyereye. Icambere cyo abaronsa amahirwe yo gufatwa mu mugongo na radio television Isanganiro, aho ibikorwa vyiwe vya buri munsi vy'umuziki bizokurikiranwa cyane n'iyo radio television, vyongere bice ku mbuga zitandukanye vya radio television Isanganiro. Hariho ibintu bungura muri zya bintu twafasha nka radio television Isanganiro. Cyo gutuma tuguhamagarira abantu nimba mukunda baririmbyi koko bahaye mahirwe batahukana iryo higanwa, nabo baje mu baririmbyi igihugu cizera bazodandaza ishusho y'u Burundi, ishusho y'umuziki wacu mu makungu. Cyo tuvuga tuti abo bashaka gufasha ko Burundi butera imbere mu bijanye n'imico n'akaranga ni begera Isanganiro dufashanye kugira ngo tusitire taronegwa, hanyuma ugwaruka rwacu abarundi bacu bakuri bakunda imico n'ururimi vy'ikirundi. Ikigo BBN kijeje gusuzuma ubuziranenge gitegeka amahinguriro y'inzoga z'ibitoke guhingura izo nzoga hakurikijwe amategeko. Mu nama n'abakorera muri ico gisata kuri uyu wa kabiri, Severance Ndayikengera arongoye BBN amenyesha ko inzoga ihinguwe mu bitoke ishobora gushirwamo umwambiro uri hagati ya 6 na 16 kwijana nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Omerando wayo. Vitariki 19 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka 2024 umuntu tuzosanga ibintu vyiwe bidakwije ivyangombwa ihinguriro ryiwe rizoca ryugagwa. Ikiringo c'ukwezi kumwe nico gitangwa n'ikigo BBN kugira amahinguriro y'inzoga z'ibitoke ababikora neza. Ikiringo bamwe mu bitavye iyo nama babona ko ari gito, bagasaba ko congerezwa. Mu kuvyikurako bagiriza ikigo BBN ko coba gifise abakozi bake ibituma badatunganirizwa ku gihe. Khemi bikorwa aserukira ihinguriro Imena Somusubire. Ubuke bw'abakozi muri BBN ko turashaka tukabitura evyo tugenda ko basaba ama certificate n'ama license, basanga rero ntibariko baradutunganiriza ku mwanya kubera ko sanga abakozi ari baki,
badashobora gukwiragira igihugu cyose ngo bakurikirane abasanzwe bahingura. Bamwe iyo barindiriye iyo basabye ibyo amasertifika muri BBN bakabona aratevye bashobora kuca bicishiriza habo ugasanga hariho abariko barashira ku isoko ibinyobwa BBN itarasuzuma neza. Mu kigo BBN ntibadaha ikibazo c'ubukene bw'abakozi ariko Severance Ndayikengera umuyobozi mukuru ati ntivyo bicitwazo. Yavuze yuko kumbura rukubera ubukene bw'abakozi. Ico ni kibazo twavuze kuva kera nawe nyene ndazi kwa kizi. Nubu tuguma turindiye haraho twosohoka ngaha twaronse uruhusha rwo kuraba abandi bakoze benshi bashobora kudufasha kugira tugire surveillance du marché. Uwo muyobozi asigura ko inzoga zizokorerwa kw'ibipimo inyuma y'ico kiringo catanzwe ari zizoba zahinguwe kuva kuri wa 19 Ntwarante. Arakoze Naome Nduwayo ni na hano duciye dusozerera no makuru mu Kirundi twari twabateguriye nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kugira ibihe vyiza.